Kazoza FM, be your own boss. Kaze muri ko mudukurikirana muri benshi kuri Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu isamirana ku 103 n'ibice bitatu. Ikiganiro ni Be Your Own Boss, na jewe ndakibashikiriza ni Claude Nikondeya. Uno munsi twatewe iteka ridasanzwe kugendegwa n'umupfasoni Joséphine Burarame Evers. Madame Joséphine, karibu muri Kazoza FM. Murakoze cyane, naje ndatewe iteka kubona mwanyumviriye mukantumira. Ego, twari tumaze igihe tutagira ikiganiro kubera ntimwari muri hafi, niwe wari ukurikira kuri programme. Tumaze kwakira umukuru w'igihugu, hakurikira Madame Burarame. Iteka rikomeye cyane. Mwari mwagihembe. Nari nagiye mu Budagi. Ni ofisi wundi muryango wundi. Niho izina riva Evers. Evers, yego, Evers ni izina ry'umugabo wanje. Akaba ari Umudagi. Urumva rimwe ntegeza kuzagenda kuraba inshuti za hariya hirya. Ikiganiro ni Be Your Own Boss, nko natanguye ndabivuga. Tuganira cyane ku rugendo rw'umuntu, kuva cyane urugendo rujanye na vie professionnelle. Nkabanzi yuko je muri bantu ba mbere namenye nkiza gutangura gukora mu Burundi haize imyaka 12. Ico gihe ndibuka hari muri 2013 gisoko yari yahiye, hama turategura igiteramo cyo kugira ngo dufashe ababuzi ubutunzi bwabo mu isoko. Hanyuma turabegera, ndazi yuko mwadufashije cyane kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa. Hanyuma kandi narumvise ko hariho n'ibindi bintu byinshi musanzwe mukora biciye muri DHL, nko kwigisha aba jeune bahejeje muri SOS. Muracabikora? Yego, muracabikora gose. Kibazo ni mwatanguye gute urugendo rwanyu professionnel, rwatanguriye hehe, byagenze gute? Urugendo rwanje professionnel natanguye mpejeje kwiga, narakoze ugamba naje gukora mbere muri leta parce que umuntu agiheza kera wategerezwa. Ego, narakoze muri développement rural, muri ministère ya développement rural et électrification rurale. Nakora muri cabinet kwa ministre Kaburaja muri ico gihe. Hanyuma nchanda sinamaze mbere n'igihe kirekire, nayamazeho 18 mois, amezi 18 mumbabarira, amezi 18, kuko numva kumenga muri leta nkuvumenga si vyuwanje, kuko narumva shaka kugira gukerebuka kurusha. Waze muri leta ugenda ku kazi mu gitondo saa 6 ugataha, ugasubira saa 8 ugataha 17h. Nabona umenga je ntibi canke ncari kibazo c'amahera wahembwa nga. Ya vraiment ntiyari amahera na gato. Uhejeje kera nahembwa 22350 dans les années 80. Yari amahera menshi cyane. Hanyuma rero nja gukora muri AIDER, Association internationale de développement rural. Yari nka ONG. Yego, c'était financé par le FED à l'époque. Hanyuma oya, c'était en fait une réunion européenne y'ubonye. Yego, hanyuma rero naho nyene nahamaze nta myaka 2 nahamaze. Nza gukorana n'umudamu w'umubirigi yaraje kugurura société ya cargo yitwa African Air Freight. Logistique, okay. Ego, vya logistique. Kandi c'était vraiment ni byari ibintu numva biri muri jewe gose cyane. Naravyumvamo cyane gose. Hama turakorana, dukora turi batatu gusa, we jewe n'umushoferi n'umuplant, twari bane. Abakozi mugabo réel bakora akazi bari babiri. Twari babiri. Yari we na jewe gusa. Okay. Hanyuma ucumva bitanguye ku. Cyane gose cyane ubumenga natanguye gukerebuka. Hanyuma tukafreta indege, tukazana ibintu ngaha twari dufite n'amamarché menshi cyane. Hanyuma rero haheze nk'imyaka 3 niho DHL yaza mu Burundi. Barabaza uyu mudamu, aramaze ati twebwe twifuza yuko
mu representa DHL ngaha uyu mudamu rero avuga ati je ndafise umudamu dukorana ati ari mediateur commercial uwe wanje ati nibaza ko ashobora kugira mushaka gukorana nawe mugabo au sein de l'entreprise africaine Air Fret hanyuma rero turakorana kuva muri 84 gushika fin 88 niho rero batubwira yuko muri leta bavuga ati nimukore nimuje ku izina ryanyu rya DHL barandikira uyu mudamu aramubwira ati ni vyiza iyo ico gihe cyose kirakwiriye ubu DHL nayo ni ugurure entreprise yayo hanyuma rero abo bantu twakorana naragenda kenshi cyane muri Kenya kubera ko niho hari direction générale ya Afrique centrale Afrique de l'Est pardon hanyuma barambaza ati none we wibaza yuko twokorana comme leta ivuga yuko dutegeza kugurura ndababwira nti je nibaza ko mubanza kubaza ujye mudamu ko niyo twakorana niyo dukorana wavyumva oya c'est pas ça umva nabona niyo twakorana ntibashaka kumbaza ndi je nyene ariho nkora ngo bambwire ngo ubunya ngo nuze ngo ngukore wacu hamwe mudamu arambwira ati bon ati de toute façon ati jewe nashaka gusubira mu Bubirigi entre temps bo bari bubakanye yagwaye cyane aca aravuga ati bon ati ibyo byose nimaze ko nzosubira mu Bubirigi ntazoza ndaguma ngahanya hanyuma rero jere nca ndi detasha bon hari ama detail menshi ntahenze kuvuga yego nca ndatangura entreprise hanyuma DHL rambaza ati none wifuza kugira kuronkamo ama action urumva sinashobora kuvuga ngo ya yego nuko rero ndategeza kwiyemera cyane wagize ubwoba ati mbe hashaye max kugwa ngahe bimeze gute oya ko narifise nanje umufasha wanje ashobora kumufasha ashobora kubifasha ari umugabo wanje gushika uyu munsi yego mugabo reka dusubire inyuma gatoya yego hari ikintu mwavuze mutangiye gukora muri leta yego muri ministeri ya développement communautaire rural kandi muhembwa amahera yari menshi kuri ico gihe yari amahera yumvikana gose mugabo mwahamaze amezi 18 yego kandi mugabo hariho abandi bagumye ngaho benshi yego cyane none byavuye kuki kuko urumva wewe wahembwa amahera kwiye hanyuma kandi nibaza ko gukora muri leta byari byoroshe sasta warataha ugasubirayo saa ivyo nyene nivyo dance ivyo nyene nivyo none ni giki muri wewe catuma wumva yuko bidakunda uye je narumva ko urana nabona umenga ntibishoboka ko umuntu ashobora kugenda ku kazi mu gitondo sasta gataha karyama agafungura karyama agagaruka ku kazi je nashaka kugura une journée continue donc ugiye ku kazi mu gitondo wirigweyo mpaka ego ukore donc yari umwete nta bunebwe bwari muri wewe oya vraiment gushika n'uyu munsi kandi ndazi yuko bariko baradukurikirana babazi barabizi ego barazi ko je na siesta ntataha n'umunsi warimwe gushika uno munsi kandi uyu munsi jewe siesta ntayuzi ego hanyuma mugabo harimo si gushaka kwikorera ego nabyo narabishaka ndashaka kuko aho hantu naringiye muri AIDR twaraduga ruguru nkaja kuraba ama projet ya ruguru narumva yuko menga ndi utile cyane kurusha kuguma niciye mu biro hanyuma rero haje societe yindi yo African Air Fret urumva nibaza ko nakunda kugira kubuja yego tuvite kubuja urakunda nisubira imbere n'inyuma aho nakora muri nzenya muri African Air Fret narimviriye sinzi ukuntu umva twararonka nk'ibintu hanyuma ko twari babiri gusa hari nk'amantu zenya nk'ama les effets personnels canke les journaux je nkaza kuzitangira mu ambassade mu hoteli etc. Hamusi umwe ndimvira ntibega ni kuko abantu barakomanda nk'ivyo bintu byose tukabitransporta tukaje tubitanga hamaje nkimbira none nk'ivyo by'amajournaux pourquoi est-ce que je ntubigira abantu bagakomanda iwanje entre temps nari maze kuzana amajournaux avuye hanze ego avuye hanze kuko ino vraiment abantu benshi bare kera hariho ntuzenya ama magazine enfin tous les journaux zo kwisi yose zaraza ni gushika no kuzabataliyano nziki byose
hanyuma rero sinzi ukuntu rero ngiye kurivra une partie muri Vinotheque mbona akantu k'akabutike gatoyi gafise 3 mètres sur 4 je crois même pas 3 mètres sur 3 akabutike ego kari à l'entrée nga kari gusa atakintu cyari kimwe hama ndabaza mbega ngaha mwakoze iki ngo nta na kimwe twarabuze umuntu afata ndavuga je no wafata ngo yewe ngo mugabo ngo byo kugora cyane ko ngo birazimvye gose ikizimbye niki ngo rwiwe ndabwira none amahera yo gupanga none biva ku kintu umuntu aba yagize yashatse gushiramo hanyuma rero turavugana mu ndabwira yuko ko nemaze kugenda kenshi mu Birigi ndagenda kuraba nizo librairie hama arambwira ati ni waba uri intéressé umva ubishaka turashobora kugira ntuzenya un partenariat tukaza tukakudonkera amajourno hanyuma abantu hakuba yakomanda ngaha bakomandi wawe ati bakomandi wawe ukakomandi wacu hanyuma ukacu turi hanyene muri ico gerere nta namahera nari mfise hama ndagenda muri banki imwe yo ngaha sur place ndagenda babwira niho umushahara wanje wagira waja ndagenda babwira iyo projet buno nyene baca baranyemerera yego barampa amahera yo gutangura barampa amahera na transport et comme nari no muri transport umva nari nka 50% y'igiciro réel nca nugura ka boutique ça a très très bien marché hanyuma sinzi nuvubenga ndiko ndabira mu mubiri mbona kandi kubera kuryoherwa yego cyane amahera arinjira hama umva urikorera wacushiraho umukozi nashizeho umukozi umva ko narifise nakora muri African Airlines wakora handi aho ucura uburakire akazi kabanca nkagenda ngakora watanguye ugurisha gusa ibinyamakuru bivuye ku isi yose ibinyamakuru hanyuma mu nyuma ndashiraho les dentifrice ndashiraho ibintu byose umuntu akenera mu hotel waguma wongeramo hanyuma umuntu aza ku hotel agasanga yibagiye brosada acayitora haje okay n'igisuguti ekanara gishira mu byose we naramutundu duto nka tumwe umuntu asanga mu mabutike menshi cyane hanyuma rero sinzi ukuntu iruhande umudirecteur muri Vinotheque arambwira ngo aze ngo ari indi butike iruhande ngo nini yakurusha ngo turabona ko ngo turi haneza loye ngo niba buri intéressé ngo wafate urumva we yimvira yuko nimuka nkaja aho hari niye cyangwa ntabwo sinimuka nta anye ni muri entrée aha ndahaguma naga ndafata nayo ndafata mugo nkitegeza nkarambika abanyamahanga baza baraza ngaha bakunda iki ega ndatangura ndashirayo inkoko ndashira ibintu artisanal byo ngaha ibintu vy'ikirundi hanyuma mu nyuma ndashiraho n'ama objet da nta nayo narinzi ni washaka mugabo narabaza umugabo wanje nkamaza ntibona ko ari ikintu ciza nk'umuntu w'umuzungu yotwara hanze nk'ibi by'ama objet da biva muri Congo Tanzania etc hewe ndagira boutique nziza cyane kandi sinahagaze no ngaho yabona nico wambaye mu izosi no munsi kirateye ubwo iki nico nikoreye mugabo iki mu nyuma bavuye uvyiga yego ibintu niyo ndi buraya je passe ndamara umwanya munini ya cyane nikorera ibidede nibaza ko maze kubona ko nambara ibidede yego bon hanyuma rero sinzi ukuntu nisibe kandi nibaza ko ibintu byinshi nabitora ndiko ndatembera nja hanze ndaje Nairobi nza mbona ahantu bagira amantuze bagira badandaza bafeza louer les cassettes vidéo bapangisha bakodesha bambe bakodesha amakaseti yo kuja kura filme muhira mugabo bakayagarukana hanyuma ndimvira none muri Kenya ni mu Congereza ngaha anye Congereza sitishi cyane hama ngibura rero ndaja mu Birigi ndavugana na une petite boîte gatoyi cyane gose hajya centre Bruxelles bacha barambwira ati go turashaka kuba turabikugirira ati we nugure amantuze amakasete ari vierge ati atakirimo ati hanyuma ati uzozurariha x francs belge c'était des francs belge nduzenya kuri kasete zo twakugiriye irega ncandagira ucuratangura nca ndatangura ndayishiraho hanini ya rero nari fise abakiriya ntimushaka kwibaza ivyo vyari imbere ya Netflix n'ibindi byose yego cyane na televiziyo yaritanguye kandi no abantu batangira kugira amantu zenya ya ma lecteur yego etc ama lecteur ma cassette yitwa rengo Vinotheque Joséphine ko yitwa yego vya Vinotheque vyatanguye ke Vinotheque Joséphine okay niyo iri mu zambere vraiment yego mugabo urumva yuko ufise
ikiganiro ni beyond boss Yego. mugabo kugira ngo ube your own boss hariho ibintu bimwe bimwe utegerezwa kuba ufise canke ukiga kugira nk'ico ndiko ndumva coba cari sinzi ko wacize canke ko ari caje naturellement ni kugira amaso abona opportunity ukinjira muri iyo hotel ukabona akamangazine atakintu kirimo ukavuga ati aha mbega umuntu yohashiriki hagendera nde akenera iki nuko watanguye wibaza yuko ari ibintu wari ufise kuva kera canke ari ibintu wize buhoro buhoro je nibaze ko ari ibintu nize kubera ko iyo umuntu burya ugira utembera ukabona ibintu byo hanze hari ibintu kigufasha ukuguruka mu mutwe nibaze navyize sur vraiment sur place nzendaraba ntembera ari ngahi Nairobi nja ni Buraya nkabona yuko umuntu ashobora kugira utuntu twinshi cyane mugabo uno munsi ntibisaba ko umuntu arinda kugenda i Buraya oya nta na gato erega kera ngaha anya hari ibintu bike cyane ariko urabona nk'ubu onya ikintu cyose ushaka ngagaro kibona kera kugira ngo ronke n'isabune nziza wowe ufise umuntu wo hanze ayikuzanira unya hariho abantu benshi cyane cyane abantu bakiri bato bagiye muri commerce y'ibintu byose ubu ngaha i Bujumbura jewe simbona ikintu nkuri Buraya naho nama ngende Buraya ni ibintu bike cyane nkura i Buraya yego ko byose ngaha birahari yego hariho ikintu hariho abantu maze imisi baza kundaba babadamu ugasanga bava mu makartier Mutakura Kamenge Kanyosha bakaza baje kurondera akazi muri ville usanga muri kahise bahora bakora muri ville kamubaza ati none nk'uwewe aha muri ville wakorera ngahe unakorera 300,000 none muri 300 hariya uva ntushobora kuronka 300,000 mugabo ugasanga kubera bayishize mu mutwe ko abantu bose bakenye ati abantu bose tubana mu kibano bose barakenye nta kintu no bagurisha ko ayo 300,000 ntayo no bakurako wewe uri kuratangura ama entreprise yawe ivyo uravyiyumvira uti aba bantu barakenye ntaco no bakurako reka ndeke no kwiyumvira gukora Jingaho onye umuntu nibaza yuko uburi ubushatse kuba umunebwe no mu mutwe wanye kwiyumvira wihaye inyishu utaranatangwa kandi noneho burya anya iyo utanguye kugira ibintu byo kudandaza ntutangura uvuga ngo je ngo ntegeza kuronka amahera menshi cyane iyo umuntu atangura kenshi uragira ingorane ugasanga ibintu byose waguze ugize imana ntubufise ibintu bidapfa ugasanga byose biruzi iyo mangazine mugabo ntikivuga yuko ucuvuga ngo je ndabihebye canke ngo ntibikunda intangiragoye aho se ndiko ndakubwira gucyo onya burya anye ntivyari byoroshe nk'izo journaux nyinshi hariho nyinshi heureusement ko nagize contrat nabo yuko nshobora kuzisubiza inyuma izitaguzwe kuko urumva nazironka kundwi hanyuma rero nkaza ndazisubiza inyuma mugabe ubwa mbere nyinshi cyane zarasubira inyuma kuko abantu ntibari ubwa mbere nawe naco wakuramo oya nta na gatoya barazitwara mugani bakwishura oya ntibanyishura urumva nari naba ntankaje ico bavuga ati bon ati ntuzanya transport yo gusubira inyuma turayifata turayiriha twebwe wewe wunguka ari ukugurishije ari ukungurishije hanyuma rero ico je nacingira civuga none usanga abantu batabizi yega nca ndafata nefise akantu genre aka Vespa akamoto ego akantu kameze nk'akabadamu ariko nkafata nkazishiramo hari akantu aka box inyuma nkazishiramo ego nkazishiramwo nkagenda nkaraba tuvuge nka ma organisme nkaja muri leta kavuga nti bo ndafise Jeune Afrique ndafise ibi nibi ugenda wabasanze iyo bari nabasanga iyo bari singiye kuguma ndindiriye ngaha ngo baraza kandi nagenda mu masaha ya saa 6 ugasanga batashe kujya haro nabahaguma byo byose canye nkagira nga telefone abantu nkababwira no kuzanira journal narose Jeune Afrique narose le point narose nini kavuga ati no tuzanire hama nkagira gucyo onya gushika abantu batangara kumenya bakamenya yuko Vinotheque ashagura
nze ico cyose bashaka kundwi ego kuri Vinotheque biriho Ego. biba biriho kuko urumva nta bya televiziyo byari bihari byo kuvuga ngo umuntu ngo makuru kuri televiziyo ngo yacanye ngo aragize publicité muri televiziyo Mariya abantu batanga baramenya buhoro buhoro mugabo le début intangiragora cane gose mugabo icyo umuntu ategeza gukora ushaka kugira kuja mu bintu vya commerce nta kwihebura yego urashobora kumara n'imyaka 2-3 atakintu hakuye urumva ko kesh umva jewe narifise n'undi mushahara w'iruhande nagwana gusa yuko ndoronka iyo loyer nkagwana nuko noronka amera mpembuye mukozi hanyuma muri impôt yari forfait ya mahera make si uvure avuga nti bon je nsubiye kuronka iyo forfait y'uku kwezi nkaronka amera mpa uyo muntu akora hari hano byari bikwiriye warabandanya urugendo je ngitangura haize imyaka myinshi ndiko ndavugana n'abakozi 2-3 umva baguma bambwira ati abantu barakenye joge nabiharura umve ko ari ivyo nabwira nti iyo umuntu avyutse agakaraba akambara akava mu nzu uyo ni umukiriya yego donc iyo rero yavuye mu nzu yagumye mu nzu urumva ntumusanga mu gitanda mugabo yasohotse ni umukiriya potentiel uri muri quartier rero harimo abantu 100,000 ntibikunda ko udashobora kubakura ku 300 500 ukamara umunsi wose uri kuza muri ville ukamara amasaha kuri bus usubira mu quartier kubera 300,000 urazi ngaha aho naho no kuraba ikintu tuvuge uba nko kumutakura canye mu Kamenge ucuraba ikintu abantu bagura cyane kurusha ikintu bakeneye habuziki para ingorane bace bagira urumva ngo nararavye ngo nagira ivya boutique ngo nababigize barahomvye kubera ikintu none ivya boutique ziruzuye none nibiki abantu baho baja muri ville kurondera kandi wowe ushobora kuzana ntukeneye gutangurana imangazine yuzuye oya nta nagatoye utangura buke ukaduga urugendo rwawe rw'ama objet d'art vyagenze gute wabikura he byasohoka gute ubwa mbere hariho abantu babazayiro bakongomano unye bama kenshi bari imbere ya Vinotheque amaja kwibarabara imbere y'ujya ntuze y'urya ruhome bubatse yego hanyuma nkandababaza ivya mbere sinazigutse narabwiye ntirekana zibashire hajya anya baba bariko baracuruza babaje nk'ikintu c'ikintuze ikintu c'ikibashi bashize hasi bagaca bahamagara umuntu wese arenganya bamwereka ati ibi nibi hanyuma ndabwira nti bonje nibaza ko ni mumpe nka 3-4 ndabishire hajya ushaka ngahe akambwira ngacisha kwiyo komisiyo wanje kashinde bidandaza mugabo bara selection ukaraba byiza bien sûr naraba byiza umva sinashaka gufata ico mbonye cose naraba nk'ikintu mbona ko naje no shira mu nzi wanje hama ngacireka n'umugabo akambwira ati mbona ari ciza ati même si c'est natakitari original ntaco abantu benshi usanga bakunda ni bwa mbere ni esthétique ikintu kikubereye neza ku maso ubonye ko ari ciza yego nuko natanguye hama buhoro nkagura 2-3 nimvira n'abatazobigura je nzobishira wanje mugabo byinshi c'était en commission yego wowe batiza aho babishira urumva ntibinjira barabimpa je nkabihanagura neza warategura kamera yego nkabipresenta neza basiga kaverni bisayangana sur un objet kuri objet d'art ushaka kaverni na gatoya wagira ikinone warahanagura gusa inkungugu ugafata akantu hagatije keza kicuma ugahagarika ko neza cyanye ugashira ku ni presentation exact kugira ngo umuntu nawe yinjiye akabibona avuga ati terega naje no gishiri wanje yego kubera kugene kiba kimeze kwibarabara n'ukugene kiba kimeze mu mangazini wa ni ushanga ari bibiri bitandukanye kandi ari cakindi nyene mbwa ugene cyarikanye urumva hariho umuntu yambwiye ati icupa ry'amazi urona kinjo yego ati uyinyoreye mu Kamenge usanga ari 500 yego warinywera hagati muri ville kikabageze ku gihumbi wayinyoreye kiriri kuri kiriri garden ukaba igeze ku 3,000 yego
urumva bivana rero naho ikintu n'ahantu gishize gica gitegeka ayo kigugwa na presentation kubera umva amazi unteguriye aho nza kwicara neza urashobora gucuduza igiciro kandi niyo nyene aba yinjiye kukiraba ababona ati wagize akigoro kandi ukamuganiriza ukamicarika ahantu heza iyo byose ategeza kubiriha ivyo byose rero nivyo abantu batiyumvira cyangwa ibintu nk'ikintu murambona nk'ibintu kijanye no gufungura ugiye mu makartier muri restaurant ugasanga ama restaurant n'ahantu kwinjira urunama hama hashushe hatagutse hadasa neza kugira hanyuma mugabo umuntu akavuga ati ibintu vy'amaresitora byabaye bwinshi mugabo nk'umuntu aciye afata ahantu akahagira heza acaronde abakiriya bahaza baba bisumbuye gato agacagurisha amahera akuze gatoya tubwire gato yakuvyerekeye vya restaurant kuko umva iyo ni kintu abantu bose barafungura abantu bose barivuna umusase kandi ndazi yuko bifisemo uburambe kandi bigeze kure mbega restaurant yanyu yitwa gute yitwa twatanguye ubwembere tudandaza imvinyu gusa dukura hanze imvinyu z'abadagi kumva natwe turabadagi buhoro buhoro hanyuma rero dusanga umuntu ntiwo muhimba ibintu byo kunywa gusa ubwembere twatanguye dutanga ibintu bikanye agaforomaji agasomo koko kajanye n'uwo muvinyu mugabo nisikiza ntibona ibyo bintu bizo birava hanze kandi bikaba bizimvye ndavuga nti reka duteke ibintu byo ngaho iwacu kuko no guteka ndabikunda cyane hanyuma dutangura uravyize canke ni urabikunda uravyigisha wenyine no muhira ndateka cyane gose okay hanyuma rero tutangura guteka ibintu bikeyi mbere nta na carte twari dufise umuntu yarazi kwamubwira dufise iki n'iki dufise ibintu bibiri gusa amatura buhoro buhoro gushikaho mbere nuwakora mu gikoni yari umukozi wo muhiri wanje nasha ndamuzana kasayi nakaza guteka ngaha gutegura ivya sasita byo ngaha anya yego hanyuma rero urumva ucuraba wowe ikintu nawe wumva ukunda nico natanguriyeko urumva nico tuma icitwa Vinotheque rero hanyuma ndavuga nti bo reka dushireko kandi ikintu cyo gufungura tugumiza Vinotheque mugabo dushira ko restauration iruhande mugabo ndavye kibanza byagumye vyiyungura hajya vyari biki mwari ko murondera iki je nashaka yuko ubwa mbere sinzi ko uhibuka ubwa mbere tw'ikirundi tutwatsi umenga twasubiye imbuye ariko reje bigeje narabikunda cyane sinzi kumaze kubona ko n'ibintu byinshi dufise ari ibintu by'ikirundi gose inkoko byose dekose n'ikirundi hanyuma rero dutanga kubona haza abantu benshi tukabura ahantu tubashira yego mu nyuma rero turiyumvira tureka tuhagure ubuzu bwari butatu kandi urumva bwari bune kandi urumva ntitwasangira wafasha akazi muri babiri canke babiri mugabo tuca turabona rero yuko abantu bako baraza ari benshi yuko twogerageza tugahindura amaca turahindura ariko urabona ko nagumanyemwo ibintu by'ikirundi gusa nta kintu cy'ikizungu kirimwo ari faux plafond ari hasi hose n'ibiti gusa kandi nkuye ngaha yego mugabo byaraduje standard n'ibiciro vyace bihinduka gose nk'inshuro zitatu oya nagize rimwe n'inusu okay urumva mugabo vyose vyavuye kubera aho hantu kubera hameze kandi umuntu tukaza turumviriza n'umukiriya kuko burya anye naho woba ufise ivyimviro vyiza cane no kubanza kwiyumvira uyu muntu aza kuza kuramutsa uyu muntu aza kuhaza ni naco gituma namambwira n'abakozi nkabwira nk'abantu nuba nubahutse nkababwira nti mubonye ari ikintu kitameze neza mukimbwira kuko mutakimbariye nguma mu makosa nguma ndabigira nabi weze niyo warize ikintu utegerezwa kumviriza abandi yego cyane nk'uyu onyaba yaje akaba yazanye amahera yiwe utegeza kumukurikira akubwira ati iki inya ntaco shaka uragikura canke ibi nibi canke kimeze nabi canke umukozi yanyakiriye nabi utegeza kugira ikutu y'umuntu wese yinjiye ahantu uri kurakorera ari muri restaurant ari mu biro vy'iwawe ndibaza no muri banki wawe no muri microfinance yego cyane ikiganiro ni Beyond Boss radio ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu turi kumwe n'umushitsi
wacu no muzi Joséphine Burarame Evers hariho ikintu mpora ndabigirako ikintu ca naho ubona dufate kuri ako karorero nyene ka Vinotheque ka restaurant. Donc restaurant yabayeho restaurant abakiriya babonetse mu ntango biragoye ukaronka bakeya mugabo kumara kabiri ni kubaba benshi kandi n'ifungurwa zahajya ahantu ziraryoshe cyane ziteguwe neza ndiko ndakubwira publicity kandi zirasukuye murakoze cyane kandi zirasukuye mugabo hari ikintu mugabo rero umuntu agaca yumvira ati uyu muntu yashitse iyi restaurant yabaye byagenze neza mugabo gatoya utanguye ibintu byo kwa gatatu mwijoro utanguye VIP utanguye ahantu hikawa special amaju special bisobanurwa iki umuntu ahigira iki aho nyene icyo umuntu ashobora kuhigira ubwa mbere ndashimira gose abantu baza hajya iwacu baza muri restaurant icyo umuntu ashobora kuhigira n'abantu batubwiye ati none nta kindi kintu wogira nka VIP baratubwiye ati twe haraho tuba dushaka kwicara tutari kumwe n'abandi bantu twigira inama canke dushaka kuganira nshaka kwakira umuntu ahantu intime ata muntu aguca kwiruhande hugara n'abantu n'amayide y'abantu none ayo mayide yaronka gute urategura ubupapuro uhaciye wese afise ico boîte suggestion biko bayita bazungu jewe ndagenda kuraba abantu muraburivuganira ndagenda iyo umuntu aje hajya muri restaurant nta muntu n'umwe yinjira muri restaurant singere kumuramutsa yego mba mvuye mu biro gaca ngira le tour abantu bose babicaye muri restaurant bose ndagenda nkabaramutsa nkababaza yuko babakiriye harabo tuba tuzinanye n'abatu tutazinanye hanyuma je nibaza yuko ugiye kuraba nk'umuntu ukamuvugisha gutyo onye nawe nyene aragira umutima wo kubwira ati kubwira ikintu yifuza yoba yabonye mugabo iyo utamwegereye nawe acaja kure mumva twebwe uri kuragira ikintu ca service nk'ico onye utegeza kuja kwegera abantu abo bakiriya bawe ukabamenya bakakumenya yego nibo nyene batumye tugira bijya bintu byose ndabahenda yego hanyuma bien sûr nakazoza aradufashije cyane urabizi kugira ngo dushobore gurealize ibyo byose yego mugabo ni ikintu gikomeye cyane kubera urumva urabona hariho competition yego uratangura ikintu hanyuma ukabona ko kiriko kiratera imbere hanyuma abantu bose bagukikuje nabo nyine baba ariko bararaba bakavuga ati Madame Joséphine Vinotheque kiratera imbere reka nanje nugurure restaurant inyuma yiwe canke imbere yiwe canke iruhande yiwe hama tugwanira abo bakiriya bakeye ivyo rero ntawo bibuza kandi bizokoma biriho kandi ni vyiza cyane kandi ni vyiza mugabo urumva ico nabonye nuko wewe ntuhagarika uguma wongeramo uduga biragoye rero ko umuntu aguhamvya oya hari abantu bampamvye hari n'abandusha cyane mugabo urumva kameme ko yuko ari ikintu gikomeye cyane innovation kugira urudandazo ntucushika urudandazo ifo kuba ufise vision uvuga ati no munsi ndaha mugabo ejo nkwiye kuba ndaha ikigwa kinini yare numvise nuko ahanini ubikura kuri abo bakiriya bawe usanzwe ugufise ubabaza uti nka kantu ka boîte suggestion nako ni keza kuko urumva ntushobora kuba uri kuri restaurant umwanya wose ubona nk'ivyo wonyura mfashije hanyuma abantu bakandika bakavuga ati iyo habaka canke biriya canke uyu mukozi yamfashe nabi ukabimenya n'abariko baratwumviriza babimenyereho kuva ejo muzogasangaho okay mwaje muva umuntu ababonye ukibaza ko mwavukiye Bujumbura nakuriye ngahe Bujumbura naho waje ukiri muto mbwa siho wari wavukiye oya navukiye Ibuye ahantu muri commune Mwumba Ibuye commune Mwumba mu ntara ya Ngozi exact kandi uracajayo kenshi gose cyane urahakunda gose ndakunda no muntu uheze niyo narindi ndakunda kuba ruguru navuyeyo narifise imyaka 4 n'itanu nje muri maternelle ngaho ni famille yari yimutse canke yego n'abavyeyi bari bimutse baje Bujumbura okay ko papa yaje aje gukora ngaho gukora Bujumbura muri leta
yego yaje yari umukomersa nawe nyene hanyuma araba na ministre wa economy economy niyo finance y'ubu finance y'ubu yego hanyuma rero turaza yego muvugana muri bangahe turi batandatu okay none ubwo iyo transition ya Buye na Bujumbura uravyibuka byarabagoye byaroroshe hari byo uba wibuka cyangwa wari ukiri muto cyane kuri ntavyo nibuka mugo ntivyatuye ko twaje turi abantu bamerewe neza yego papa yarafise yaramerewe neza yego nago tumerewe neza papa yarafise imiduga afise amakamyo niwe mbere umwirabure wa mbere yarafise contrat na brasserie igitwarwa n'abazungu gusa niwe Brarudi yego niwe yari umwirabure wa mbere adistribuwa inzoga mu gihugu igihugu cyose niwe yari umudistributeur wenyene yego nta wundi yarahari mu nyuma byasuye haraje abandi none yavuye muri ivyo gute aja kuba ministre fait kera uri ministre baragira na commerce kuko je nabona papa ari ministre mugabo nkabona amakamyo yuzuye ntuze urupango n'amabiere n'amafanta babiduganye ruguru byari mu maraso niho bikura je pense bien ego cyane mugabo kenshi iyo uvutse muri famille nk'iyo ucunebwa tuvuga ati papa yarakoze birakwiye reka tugibi oya none oya vraiment je nibaze ko naho yagiye hakiri kare nkiri muto nibaze ko biri kuko yaba bitari mu maraso n'ubusimba ndabigira simba yego biri mu maraso mugabo urumva kenshi ugwaruka gubu niko tuko turahanura yego kandi urumva iyo ico gice cy'ubuzima bwanyu ntaco narinzi cyane kumva ko papa wanyu yari umucommerçant akangera akaba umupoliticien aba ministre aho baba aba politicien canke karakazi je nari umwana sindabije nibaze yuko urumva ko yatonda ukaza ari ministre ngo nkabana amakamyo ari mu inzoga bariko bayarungika ruguru yaragenda kugira ama discours kuvuga amajambo mu bene gihugu ivyo ntavyo mbona vraiment no ntavyo nzi yaraharura gusa amahera y'igihugu ati bimeze uku nuku agatanga raporo niko niyubatse ni sawa hanyuma umwaka waheze yego kandi waranyarutse umwaka ukurikira 2023 muhora mubikora gute upanga umwaka ryari upanga muri December mu kwicumi na kabiri canke mu kwa mbere uranawupanga uriyumvira ati mbega umwaka uza nzokora gute nzokorera hehe ahubwo umwaka utanguye n'utangura gupanga mu kwa mbere rero yego mu mezi atatu ya mbere urapangira uwo mwaka yego uzokurikira apana uyurimwo oya ubwo biba vyaheze yego kuko wawutanguye yego ntavyo harura okay reka tucumvirize neza nk'ubu mu kwa mbere mu kwa kabiri no mu kwa gatatu kwa 2023 wewe uzoba uri kupanga 2024 yego kubera 2023 ku bintu ushobora kugira gupanga no ufitiye ku ubushobozi ivya 2023 byaraheze warabikoze yego wabikoze muri uyu mwaka okay mugabo hari ibyo byanya ruko canke n'ibintu wagiye uriga buhoro nagenda byiga kandi nibaze ko nafashijwe usi n'umugabo wanje ki economist okay hanyuma tukaganira ugasanga turiko turavuga ibintu nyene vyejo hirya yejo economist barankurikiranye n'itangazo byaje buhoro bwa mbere wakora ikintu ku munsi yego hanyuma ugitangura nuko ugitangura ni uri kuratona mbere uri kuraraba mbega birakunda ngire gutya ntubu nazi ko ubishobora mugabo kibi no kuguma ngaho yego ducire ku mayange utangura umenya gute kuri kurakura nuko utangiye gupanga ukwezi hamugapanga amezi 3 bigenda gute kuko uraraba nk'iyo uri kurakora tuvuge nko mezi ya mbere y'umwaka uritegereza uvuga uti none umwaka uheze byagenze ubanza kugira autocritique y'umwaka uheze ukavuga ati ibyagenze nabi byagenze nabi hari ibyananiye hari ibyo ntashoboye hari ibyo ntakoze neza ukibwira ukuri ukanishavurira
yego kandi nshobora kuvuga uti ibintu iyo nza gutekereza nkicara nkabyumvira neza byari kumera gutya na gutya na gutya kosa narikoreye aha naho ushirije ngaho kuko nawe upanga urumva urapanga mugabo si ukuvuga ko bikunda uragerageza gusa hanyuma nta formule hari ni ibintu biza birakuzamo wiyumvira uti none ubu hajya byagenze gute nkaje ndakunda ibintu byo kubaka hari unubaka nkabomora yego wihuse yego ngasanga wihuse ngasanga ikintu byagenze gute nkemera ngatakaza imifuka ingahe isima nkabomora hano n'abantu banyita ngo ni madame sima ugura nyinshi ku mwaka oya kuko nama ndikondagira ngo nama ndikonda ndasubiramo nk'ahantu canye nkabomora canye nkagira gute mugabo mba ndiko ndabona nti ukuntu ushobora kugira mieux mugabo ndabigira ngasanga ndabyononye byose ngaca mbomora mugabo kukura niko wiga gutenyenya cyane gufata umwanya kwiyumvira no kubaza kandi najewe mu kazi kanje ka misi yose dahura n'abakomerisa benshi abagwiza sinzi ko ari kugwiza itunga n'abakomerisa bararangura bakagurisha ntibapanga uje ubonaje ngo ndabonye imari canke ngo ndabonye parcelle zimbutse canke ngo ndabonye inzu zimbutse ndabonye umuntu ariko arahombesha ikamyo ngo shaka kuyigura none byari mu migambi ni ibintu wari warashize ku rutonde kuzokora uyu mwaka cyane ngo yaye uje nta rutonde ngira ngo ni ikintu mbonye kandi kigwa amahera yumvikana nkenera kucangura ubunyene urumva nk'ivyo kuri jewe ukiri muto urashobora kubikora mugabo kukura ukwiye kubigabanya umuntu arabigabanya cyane gose ugatebuka biheba ugakora ikintu cari ku rutonde gusa yego nkaje aho ngeze naho mbwira ati jya nzu igugwa amahera 10 ntayungura kuko nta birimwo mu mwaka ko ari ahantu ngura we ivyo onye uvyifatamo gute je unyanaje nuko onye kandi bo je ndakuze fise imyaka mbere nibaza ko atanu umuntu yoba kimana credit kumuna cyayumvira ati umuntu naha ariko arabasaba credit nyeka ntazoshobora kuyiriha sigaje imyaka miki nta mwanya zoronka kandi bacaguha bijya bita vy'umwanya muto vya court term ngufiya cyane gose amezi abiri nkeka byo nk'imyaka 3 imyaka 3 kazoka nawe yofata y'imyaka 3 biragoye cyane biragoye kandi iyo umuntu akuze urimvira ufise umwanya sindabizi ufise umwanya umenga wo kwimvira cyane kandi hari ibintu biba bitakigukanga ntubwisamara haragira igihe ukabona uti kiya kintu ubwo by'ukuri je nari ndabikeneye kini naco buya uko umuntu akura niko usanga no mwijoro yimvira cyane gose usanga n'itiroro nkarike cyane akabiri umwanya utangwa kwimvira ukimvira uti mbega ibi nibi hanyuma rero ugasanga uratekereje yego mugabo bwiye nk'umuntu akiri muto acamo nakumengo uri umuntu atazi gutera imbere atazi kugira gutego canke ntashaka ko atera imbere kurambuza kwikorera mugabo ni risk hajya muri business mu bikorwa byo kugwiza umwimbu canke kuba yo own boss ni nuko umenya kumanura risk risk sinugene twocita mu kirundi naje ntacunze impanuka oya kugabanya impanuka guhomba ukaraba timbege iki kintu ngira nje mu cohomba gute ukabanza ukavyiga uburyo bwose bushobora guhomba mugabo nturenze kuko byose birashobora guhomba nivyo nashaka kubwira na jewe kuko ari usanga uko guhomba kutavuye kuri wewe tuvuye kubikikuje uraba nk'ijya periode ya covid hari abantu bahombye mugabo bitavuga yuko ari uko batazi gukora kubera yuko mugabo ni wacu twaragize imana mugabo uravye nko hanze narabonye nk'iburaya abantu barahombye abantu barugara cyane kandi abantu bagarutse yego bakabugaranira mu nzu twagize imana ijya pandemie yarashoboye kuba maîtriser turashobora kubandanya gukora neza buhoro buhoro naho tutatera imbere cyane gose mugabo ntitwugaranywe
ikintu ciza cane gose kandi no hanze abantu bararegreta kubona ivyo bintu byarakozwe kugara n'abantu kugara burundu unihagire uva hari kumara amezi n'amezi kandi uva utegereza kurya no kandi rega baranagwara naho babugaranye ikiganiro ni Beyond Boss ije ryo kugwiza umwimbu kuri Kazoza FM 103.3 dufise umutumire Joséphine Burarame Evers umwanya wacu uri kurarangira nshaka dusozere ndabasaba ko mwogira ico muterereye cyane cyane abakobwa abigeme bagitangura ibikorwa vyabo araba boss babo nyene mubahanura iki mubona ko cyo bagirira akamaro ico nobanza kuvuga nuko jewe abakobwa bakiri bato canke abadamu bakiri bato maze kubona ko ngaha anye bakerebutse cyane gose urabiye kuri kugiye cacu kandi ivyo birema ndabishima cyane gose iyo ubonye umwana w'umukobwa ubona ko afise ikintu ariko arabona imbere yiwe si babandi bicara ngo turi beza ngo turindiriye abagabo tugize gute iyo umuntu yoba felicita gose cyane yego abakobwa ico no babwira ubunya nuko bogerageza bakaraba ivyo bakora bakabigumamo bakaba perseverant kuko ara utangura ikintu twese twatanguye bikanka mugabo bikagorana no kugerageza ukavuga uti je iki kintu ndagikunda niba ukunda gushona gerageza utarusa abantu ugira ushonera kugira ngo ronka amahera gerageza ufume hindura nawe ushona amakanzu ushona amashakoshi je ndabibonera tuvuge hariho nk'abana bon les jeunes filles dufasha bo muri SOS village d'enfants abakobwa bahejeje université hariho n'umwe mbere yari hajya hanye kuri muri gare ya Alexander nahaye ahantu hajya muri corridor ahantu ariko expose ibintu vyiwe yaje university mugabo arondera akazi arakabura mais comme yakunda gushona twaramuguriye imashini muri cadre ivyo onya ni muri cadre ya DHL yo gufasha DHL international c'est pas Burundi mugabo DHL international il a fait ses partenariats na SOS village d'enfants tukadufise ukuntu tuza turafasha abana bariko baraheza canke bahejeje babuza akazi sinzi ko mwibuka yuko nigeze kugira ko ibintu by'umupira wa football umuntu agira imipira myiza cyane gose les ballons de football ico no babwira nuko bogerageza ico bakunda bakagikora kuko bose ntibazoherera mu biro kandi nta kazi gahari muri leta bavuga ko ngo bose bokwigwa mu ntuze abaheza ni benshi cyane mu masosiyete si menshi cyane aho bari menshi cyane urashobora muri societe ukumva yuko umenga ntunezerewe mugabo ukunda ikintu niba ukunda gushona niba ukunda gukina umupira kugira gute gikore mugabo gikore ugiheze ukigumemwe naho cyo kugora ugiheze ugikore n'inshusho novuga mugabo pour le reste vraiment je félicite abakobwa benshi cyane gose ubu unya kandi ni benshi gose bashaka gukora amen murakoze cyane kubona mwitavye n'impanuro zose mwatanze turabashimiye cyane ikiganiro cyari Beyond Boss twari dufise umutumire Joséphine Burarame Evers tukaba tubifurije kugira umugoroba mwiza hamwe no kubandanya mugumana n'ijwi ryo kugwiza umwimbu Kazoza FM Be your own boss.